isukari duhora tubona opposition sinzi ko barababona ibiba muri Kenya na rero mvuga ni mu Burundi bambabarije maba opposa bariyo kumbure nanje yabandiyo mu Burundi muri opposition kumbure naje niko mbameze sinzi ariko naho bitangarije rero nkaca nimvira yuko iyo opposition ihora iseruka irondera amajwi mu banyagihugu yari ikwiye kuziraba iraseruka iyo abo banyagihugu bariko barahohoterwa sindigera numva umugambwe haji Burundi kandi abanyuruzwa n'abanywanyi babo sindigera numva umugambwe wandikiye umukuru w'igihugu umusaba gushiraho umugwi w'amatohoza ku barundi bariko baranyuruzwa yaba umwe yaba izo nani sindigera davyumva uno munsi ariko bavuga ikibazo c'abarundi bariko baranyagwa amatongo jewe nararavye muri exercice twagize turiko turagira collecte des données uno munsi bamaze gushika abarundi amajana n'amajana bose bakubwira abariko barabanyaga ugasanga ni buramatari ni mustanteri ni mukuru w'imbonerakure ni umukomiseri ariko aragura itongo ryabo donc n'abategetsi bariko barabanyaga ukiyumvira ibi bintu ko biriko biraba ko ari un phénomène iriko yaba mu gihugu aba banyepolitike bari mu gihugu bari hehe nibabona ko ibi bintu biriko biratuma abarundi bayinga bo basohoka rero iyo bavuga seni iyo bariko baravuga ivy'amaliste y'abagitoza iyo bariko baravuga ivy'amatariki yo kudepoza amadosiye je niho murambona alors bon ahanagira rero ni ishure kuri Claver mvuga yuko opposition justement nayone niba zitavyifatamwo neza mu guhagararira inyungu z'abanyagihugu mu gihe bariko baratotezwa alors mugabo opposition sabo bonyene bari mu Burundi twabivuze opposition ari abari hanze twese uno munsi d'ailleurs turi mu maradiyo aba bari muri za société civile en fait turi muco bita groupe de pression burya c'est une forme ya opposition groupe de pression naho ubona abadede bamwe bamwe bavuga ngo ubu ngo tugira politique nukutamenya en fait ntibazi yuko les médias par exemple les médias ce sont des groupes de pression les groupes de pression ni amaorganisation yose ahaguruka ahagararira inyungu rusange iyo ariko ravugwa abanyagihugu barenga 3 4 5 mu ntara zitandukanye mu bwoko butandukanye mu migambi bariko baranyagwa abo bantu barahaguruka naha mubona amaradio ahaguruka ibi bibazo tukabigira nk'ivyacu kuko nous sommes les groupes de pression tujeje guhaguruka no gusemerera iyo inyungu rusange n'inyungu z'abanyagihugu zibangamiwe donc naro mvuga nti nitwotera amabuye gusa du critique l'opposition interne Burundi natwe no kuraba aha hanze mu bahunze hari abakuru b'imigambo nukuraba mbega je nuko ntari mu mugambo mbega barandikira umukuru w'igihugu bakamubwira nk'ivyo bibazo yego hari aho maze kubona rimwe narigeze gusoma vraiment des communiqués des correspondances aho usanga bandikira nka Nations Unies bavuga vraiment ibibazo bikomakomeye abari hanze hari ivyo bagerageza ikintu gusa mbona gisa n'icabananiye ni gushira hamwe bakaja hamwe ibyo navyo ni kindi kibazo kitoza ngaha anyi nibaza ko opposition vraiment bon yavuze ico kibazo nivyo iki kibazo ca Tigitoro kubera ko kirimo amanyanga bikorwa n'umukuru w'igihugu bigakorwa n'umugore wiwe en fait ça devient politique nivyo mu bisanzwe cyari kibazo c'ubutunzi ariko cagiyemo politique kubera abanyepolitike umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe aribo bakoresha inzego z'igihugu bituma haba ubu bukene bw'igitoro ndemeranya na Claver yuko harimwo politique alors kuvuga yuko byokemurwa no kurasa ibi yavuze je urumva uno munsi sindi umurashi umunsi nobona cyane nzobona ko ariyo nzira isigaye ico gihe nzobivuga kandi nzovyemanga urumva donc uno munsi ugerageje uracagagura hari ikindi kibazo ego hari ibindi bibazo hari twari twateguye ko duheza saa 3 mu masaha y'ino mu Iburaya ariko sinzi ko wo dukundira kubera yuko hagiyemo ingorane z'ubuhinga hakaba hagarutse abarenga 500 uko twokwakira abo dufite bose mugabo bacagagura hamubishure hamadusozera ubitwemereye yego je ntacombuza ko abantu baronka ijambo bien sûr nituja turandire naje aba ariko bumva ndandira murambabarira
ariko nshaka kuvuga nje ndi disponible ahamwe vraiment hoba hari abandi mugabo ndifuza aussi ko hoba intererano jewe ngaha munkundiye Ines nigeze kubona umuhinga mu by'ubutunzi akunda no kubisigura neza amure ntigize sinzi ko akiri ku murongo nariko ndifuza ko yari guhava afata ijambo akagira nawe nk'intererano yotanga paraporo y'ibihari biriko biraba mu Burundi sinzi ko ntawe ndiko ndabona sinzi ko nibaza ko ashobora kuba yavuyemwo ariko hariho n'ibindi bibazo wari wabajijwe bariko baramfasha ngira bo baramuraba ntibamubona bamuhe demande nari namubonye ariko ntawe ndiko ndabona sinzi ko toba yagiye igihe vyacika ariko hariho ibibazo byari byabajijwe na Albert umwishura muri make hanyuma twakira abandi yabajije wamfasha ukibutsa ukanyita ikibazo ca Albert. Ego ubu bukene bw'igitoro ko butoba bifitaniye isano n'ifungwa rya Bunyoni biravugwa yuko oui ego aranavuga ko amaradiyo akorera mu Burundi abo muvugana ukubona akora ubona iki kibazo bagikora kuko bibereye kugira ngo bakivuge uko kiri ikindi nacyo urakoze attitude y'abarundi ku biyakiriye bagatekereza mu magogo arimwo ubivuga ko iki ingendo nziza hari ikizofasha cyane ugerageza ariko nawe wishure muri makebo reka ngire ko nivyo ncagagure mumbabarire reka ncagagure ibi bibazo bya Albert nkora mutima cyane kandi nibaza ko ibibazo abajije n'umurundi wese ashaka kuvyibaza alors très rapidement ibimenyesha makuru mu Burundi twabivuze ni nk'abo banyepolitike ba muri za opposition hari ibibazo tubona badakorako alors reka ngire ko twavuze ko Burundi buri muri tirani buri mu ntwaro ya Jogorumbone no kuvuga yuko abo bamenyesha makuru bagenzi bacu bari Burundi benshi baratinya nagenda babwire yuko benshi muri bo aribo bahora badufatira amasanamu amwe atwereka ubukene bw'igitoro hari amakuru baduha y'ibiriko biraba benshi baravuga bati hari amakuru avuga nka neva cyangwa mukiwe twe tudashobora kuvuga rero benshi bamwe barabiduha twe turi hanze tukabivuga ico rero ndakibashimira ariko murumva yuko babikora kubera ko i Burundi nta bwigenge bwo kumenyesha amakuru bukiriyo rega izi ntwaro z'umukazo za Jogorumbone ntiziza zica iby'ubutunzi ziza zica vyose uburenganzira bwa kiremwa muntu ibi byose bya liberté d'expression donc bikica n'imico uno munsi abarundi sinzi ko mubibona kera abarundi twara abantu twihagaze ko mbwa umurara uno munsi abarundi ebana gusaba ico bita gusaba buri mwanya turiko abadede baratwikiye imico kandi naho dusaba nukubera badushize mu bukene butagira izina nukuvyumva alors nashaka kwishura Albert mvuga yuko barundi bari mu bwoba batwawe n'ubwoba hanyuma kubijanye n'ikibazo cy'uko igitorongo cyatewe na Bunyoni wapi na gato kuko reka ndamubwire no kuri Bunyoni mwibuke na Bunyoni ariho daye ataraba mbere n'umushikiranganje wa mbere ibyo bibazo byaraza rimwe iyo amasosiyete ya petrole ariko arikika mukiza inyuma mu vyiduzwa ry'ibiciro muribuka amapenerie yahora ategwa n'impari ziri hagati ya petrolier kugira baduze ibiciro ico bita speculation byaraba babunyoni bari hajya bankuru nziza bari hajya bikamara umwanya muto ibi rero byabaye oya uyu n'umukenyuro wa Neva yakoresheje kugira asahura muri ubwo buryo twabivuze alors kuko reka ndaguha karorero igitoro mu bisanzwe ego kiraca muri Tanzania ariko si cha Tanzania kandi Tanzania nifite uburenganzira bwo kubuza igitoro kije Burundi d'autant plus que gikwije by'amategeko kije ku kivuko ca Dar es Salaam kivuye mu Barabu ari za mu za Emirats Arabes urumva gouvernement ya Tanzania en tant que Tanzania ntibashoboraga gusa hariho no munsi cuka kibi hagati ya Tanzania n'ubutegetsi bwa Neva mugabe ico nagenda gitanye ko gato udukuru duke mfise cyaturutse ico cuka kibi ntabwo ari kuvya Bunyoni vraiment haje ibihugu haje bitreta entre vyo bon barashobora gusaba mu mugambwe CCM bagasaba CNDD-FDD ariko Bunyoni n'umuntu twari tubanye neza vraiment muraraba mu cire ngufi ivyo barabishoboye ariko ntibenterfera haje imigenderanire ni atari ntibenterfera kandi nagenda mubwire yuko buriya Tanzania niyo ifise inyungu yuko igitoro coza cyane mu Burundi kuko kiriha amahera menshi muri Tanzania iyo kigo kiza mu Burundi iyo rero kitariko kiraza muri Tanzania mu kigega hari amahera bahomba alors hariho kandi nashaka kumuha umuco iyo abari bya Tanzania no Uburundi bwociye bukwepa bugaca bufata umuhora wo mu kiyaga
nagenda mumenyeshe yuko muri ambargo hamwe Tanzania yigera gufatira ibihano Uburundi ku ntwaro ya Perezida Buyoya, abarundi bace bafata umuhora wa Zambi direct. Ni igitoro cyaraza ku bwinshi kije n'amato kivuye muri Zambia. Ivyo rero n'ubu abarundi bari guca babikora. Donc ntaco bisana n'ifungwa rya Bunyoni, naho Bunyoni yoba yarafitana imigenderanire myiza n'abatanzania bamwe bamwe. Voilà. Ego ukwiyakira kw'abarundi muri make. Ukwiyakira urakoze. Ukwiyakira ni ikintu kibi cyane, ariko no kubumva ni bimwe ngaruka hahandi Ineza. Abarundi bari Burundi bari muco bita bari muri ufite bari mu migozi, bari enchaînés, baraboshwe. Ce sont des otages Ineza. En fait, l'image yabo, ce sont des otages, bari pris en otage par un régime sanguinaire. Donc intwaro yica baratinya. None Ineza, tumaze kuvuga umugenerale w'umusende dese akubwira ate bana ntucire hasi, bamenye ko tuvugana umutwe mwutorera muri Rusizi. None mwumva mushaka ko dusaba abarundi vema gute? Ariko icyo mvuga ni ikintu kibi, kwiyakira guhora ugatwagwa ukunyene batwawe ni kibi cyane, kuko erega ibi bintu byatanguye kuva kera, byatanguye za 2010 biraduga bariko barica abarundi ku bwinshi muri Safisha. Muribuka erega twece twatanguye gupfa n'ijya ntwaro n'ubwicanyi bariko bakorera abantu bo muri Paripeutu FNL, bariko barabica nk'amasazi babatoragura mu mihana muri Plan Safisha, bakabica bakabatereka mu miserege bakabashira ku misozi. Je ndazi ko personnellement ari byo twatanguye gupfa n'abasende defte. Bon, nshatse no kuvuga yuko byarabaye. Abarundi rero ni bibi kwiyakira, bavyumve, n'uzovyumva amenye ko kwemera ikibi, kumenyera ikibi ni bibi cyane, kuko birica bamwe na mwumva Inesi uno munsi wumva ngo ibi wumva ministere ya education bambe ministere ya santé, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwagize amatohoza bushigikiwe n'abaswisse. Muri ivyo vyigwa basanze ngo ibice 87 mwibaze kwijana by'abarundi bavuze ko bumva vraiment bafise ingorane, bagendana ingwara zo mu mutwe. Urumva ofete ni bimwe twita ihahamuka, ubwoba bw'amaho, agahinda. Burya abantu bibaza kugwara mu mutwe ngo nibindi, no, ni bene izo ngwara ni nyinshi. Rero nivyo biheza bikavamwo guhamuka, kwamana agahinda, kukuba ushaka ikintu ntukironke, kukuba ushaka uburenganzira bwawe ntibabuguhe. Mwibaze nko kuri station ikaba yuguruye, urazi ko igiciro kuri station ari 3900 ibihumbi 3,900 iritiro, ariko gera akabongorera akababwira ati no, patron yavuze vyo munsi nta gitoro dutanga, ubushaka igitoro ni ibihumbi 600. Ugaca rero ahubwo ubanza gufumbatisha uwabikubwiye w'umupompiste kugira baguhe kuri giciro kirengeye uburenganzira bwawe. Sinzi ko mumva aho abarundi bageze. Ufite turi mu buja, turi mu gahinda, turi mu minyororo. Alors nahamvuga rero yuko si ibintu byiza kwiyakira, ariko je nibaza ko hagera igihe bigahera. Gusa nagenda babwira hari ikintu CNDD diri kirakoresha, nane ndakibwira n'umuntu abantu bakwiye kuraba. Hariho amateori sinzi ko bayazi wa mwicanyi w'umudagi yakorana na Hitler ni Goebbels. Donc Goebbels yaragira, hariho teori yiwe yavuga ati buriya umuntu iyo umubabaje cyane haragera igihe ububabare atakibwumva. Iyo ni teori y'abicanye, n'amateori ahari ajanye n'amagara y'abantu. Hajya hariho umuntu n'ibi turiko turavuga, urumva none nyimba abarundi 87% bagendana ingwara zo mu mutwe, donc bafise hahamuka. None mwumva bazomenya gute ko kubima igitoro ku giciro gishinzwe n'amategeko ari bibi? Barahamutse. Urumva ni ibi rero ndakubwira ko CNDD nibaza kwirikira bikoresha, babaza abarundi mu mitima, mu bwonko, mu buzima bwabo bwa misi yose. Abarundi bose baja mu gahinda, baja mu ihahamuka. Uno munsi rero ubu hari ububabare bobo babona umengo nibisanzwe, ahubwo wewe waza kubabwira uti ariko none ibi bintu muvyemera gute, akabona umengo we nturi normal. Ni bamwe bahora bacakubwira ngo reka shanga umwe muri ivugisha ngo kubera ngo muri Burayi hari abantu batubwira gutyo muri Burayi ngo none ngo mushaka gukibehe w'igitoro ngo we dahere ngo baravuga ko ari mu mwakigibiye. Uribaza
urumva ko ububabare barimwo busigaye bamwe bamwe bubabuza no kwiyumvira neza. Simvuze ko batiyumvira neza, ivyo twese biradushikira, reka ndabwiza ukuri, erega twese iyi mibabaro ya CNDD-FDD yaradukoze ko ari ahantu yatugize nabi. Jewe sindabahenda, hari abantu mukayaga iyo bumvise ibintu waciyemo bakubaza bati none ndakubaza ati ibi bintu byose uvuze, ibi bintu byose d'abord wakoreye ko, ivyo biziga byose mwaja kuraba, ayo makuru yose mwakoze, ayo matoza mose mwakoze, ukabona ibintu nk'ivyo, none wewe eske nturi traumatije? Bakakubaza ati eske uramaze kuja kuraba umupsikologe? Urumva voilà, nugusigura kwerekana yuko abarundi barababaye bararenza. Ceni bazuno musi rero ko CNDD-FDD bizi ati no musi bari kuri gwa rugero ububabare batakibwumva, nuko rero je niko mbona. Urakoze. Hariho Thibaut jewe ambabarira ibibazo vyiwe numva ntakivyibuka, sinzi ko wowe uvyibuka, hamwe nawe utobuka ivyibuka. Ndamusaba asubira asabe araza kuduga bisubiremo ko yari yavuze, ntitugende tutamwishuye. Ubu unyansabe Diane afate ijambo, abakoste anjace bamfasha kuduza batanu banyuma cyo dusozera, kiretse Thibaut ni yaduga ngo asubiremo ibibazo yatubwiye. King Umurundi, Bucumi, Masabo na Yves na Nkwakuzi nibo banyuma cyo dusozera ko amasaha aragiye, ariko Diane akanya naki wawe. Bo urakoze. Thibaut nivyo mbabarire, ariko yo ufata ijambo bema hamwe yo bakiriho, kuko nivyo hari ibibazo vyiwe niteranije n'ibindi. Sorry Diane, ijambo ni rwawe. Ok, bonsoir. Bon, hawaii ibintu byinshi ntashoboye kuduga entre space. Ok. Numvirije ibintu byose mwavuze, on sait mwahagaze cyane muri politike. Politique, c'est vrai. Mugabo muri trading hari ikindi kintu cy'igitora. Jewe nakuze, c'était 49 ans. Nakuze ari abantu bitwa aba inspecteurs de commerce intérieur et de commerce extérieur. C'est quoi ça? J'avais un familier très proche à moi, c'est-à-dire yuko aba inspecteurs ba commerce intérieur bari bafite ikintu yuko bagenda kuraba ibibazo by'amasitasiyo, ingene ikintu cyose kigenda ku masitasiyo. Ubu kuri isaha nta mu inspecteur de commerce akontrola igitoro, ni le prix, n'ingene kinjira, n'ingene ibintu byose bigenda. Aha abantu bakuze baravyibuka. Ya building imwe muzi haje n'imitukura yera, hari aba inspecteur babikoramo. Nibo bakontrola, nibo baja kuraba igitoro kigeze kurangahe, bakavugana n'abantu bagwa neza, bajya abantu bose twakuze tuzi yuko aribo badanaza igitoro, then bakabasaba raporo. Ntibikiriho, sibyo? Ibi ndiko ndashaka kusigurira abana bashasha bari ngaha, abavutse inyuma, ingene igitoro cyakogwa muri iyi myaka iheze, sibyo? On a eu beaucoup, twaragize embargo ikomeye, igitoro ntikigeze kibura, parce que izo guverinoma zose zihari zose njeneze ko gushika no kuri Nkurunziza nta ngorane yari ikomeye y'igitoro. Hamwe hariho abantu bavuga ati reka dusunike kugira igihugu ntikironke ikibazo. Ibintu byayangaye kuri iyi ntwaro. Utigute rero, ubu rero jewe ngira mvuge question ya trading. Kugira igihugu gishobora gusaba igitoro gikora n'amabanki ashika 5-6, sivyo? Umuntu arasaba igitoro Venezuela, cyose gipakirwa Rotterdam, sivyo? Ubwato bwose ntibubwiriza kuri 25. Abantu bakora muri trading barabizi. Jewe umunsi numviriza ijambo, sinzi umutweet yashize ko kijya kiganiro cy'umutipe avuga ngo 12K, ngo zanaha, ngo mugire banki ibi, ngo mudepozi ibi, ngo mudepozi ibi. Wowe umva igihugu naho cyo shaka kagura spot c'est-à-dire quoi? Ni igihugu uguze une fois 25K ukuzuza ubwato.
ukumvikana n'umugwiza atunga ariko aradandaza ubwo icyo gitoro ukamwemeza yuko ufite banke igufasha kandi ukamwereka ko ufite na banke correspondant chose que muri ubu Burundi bwacu muri iyi minsi dufite ingorane ikomeye basha ntibaze babahenda amabanki akomeye cyane ntakitwemera none murazi igituma parce qu'il y a 2 ou 3 banques mu Burundi wacu ikisigura abagwizatunga aho bakura amahera hariho banke zikomeye cyane mu Burundi zidashobora gusigura aho abo bagwizatunga aho abantu bafite amahera menshi muri banke aho ya mahera ava parce que pour avoir une banque correspondant international mu gihugu kindi il faut kusigura abakiriya s'amahera menshi aho bakura amahera ivyo iriya de banque batakibishobora ega si kuvuga seulement ngo reka tuvuge ngo ubunyange bwa naka no hari ibindi bintu biza inyuma bituma ubutunzi bwacu bw'igihugu cacu bituma tutakiri credible kubera iki niyo les banques ne sont zidakibishobora gusigura amahera y'abantu bamwe ahava igihe rero udashobora gusigura abantu bafite amahera menshi aho bayakura niho tutangura kurongera ingorane parce que les banques internationales za Citibank za ING twemera donc tugasanga turi banki nka bankobu yamaze igihe kinini idafite banke correspondant internationalement biba byagenze gute Paula biba byagenze gute ivyo rero biba mu gitoro biba muri engrais chimique biba no mu bindi bintu byose dushobora gukora ubu rero reka twinjire muri trading sibyo umuntu yagiye kurondera igitoro barambwiye ati okay sava igitoro igitoro si ikintu ugenda ngo umuntu bakwera miliyoneri ngo kigure no birajyamo ibintu vya leta ubu nyene kuri iyi saa turiko turavugana Uburundi ntibushobora kugura igitoro pour beaucoup de motifs nyinshi ujya umuntu ariko atubwira ngo igugure 12K kubera ko badashobora kuyigura kandi aribo bapakishije spot on ivyo ni ibintu ntashobora kubandanya mvuga nibyo nashaka kuyaga ivyo ni ikindi kibazo ku bantu bumva trading ku bantu bumva business bumva yuko aho igihugu cacu kigeze kubera une personne prestige izakore isigure aho amanyanga ari then abo bantu bose bafite amahera badashobora gukora bafashe igihugu kijya kitoro gihagaze Tanzania nubwo boshaka hakaza umuntu akakigura akariha ibintu byose akagishikana i Burundi nta muntu adashobora kukigura ahantu tugeze kure à partir de l'âge que je viens parler hari abantu bandusha ubwenge muri trading badashobora kwivuga mugabo dusubire kuba dushimika cyane kuri politike ni politike ni abantu bakunda inda ni abantu bagejeje ngaho igihugu cyacu kigeze niho abantu bose bariyivye parce que amafaranga ya banki nkuru barayasohoye jewe narakoze business n'abantu bagira bazane amasosiyete ashika 5-6 yari group ikomeye n'ubu baracyaduheranya amahera kubera iki kubera muri banki nkuru badakora ibintu neza uku niko bishe igihugu cyacu n'ubu badabandanya bakica ijoro ryiza urakoze Diane King ndabona abandi bari basavye bagiye ariko hariho babiri Ray na Yubi Fuji bemerera nabo cyo dusozerera kuri bo niba King kanya na kiwa yego murakoze cyane Ines ngirwe ko ndabaramutsa ndamutse na Tama Bob Rugurika n'abandi bose ngatu mbona bari mu kino kiyago cingira kamaro nateguye iganiro ciza cyane mu bibazo kimwe mu bibazo byinshi hanze mu Burundi ya benshi bakunda kuvuga bati amafuti y'abarundi bisakuza tuyagira hagati yacu
ati biragoye kuyasigura nta munyamahanga yo kuba yatanguye urabona ibibazo byugarije Burundi nta munyamahanga yo bitahura biragoye gutahura ko igihugu bugenda kumara hafi imyaka 3 kiri mu bibazo by'ibitoro wibwiye umunyamahanga ntavyo yotahura biragoye kumva ngo tuzashobora hagati yacu twe dushobora kwitahura hama iki kibazo ni kibazo bihambaye cyane umuntu uvuga ko byinshi ariko ikibabaje cyane cyageze naho ntangura kuvuga nti ngira ngo iko bitoro bibura insikosa bambabarira ko barabyumviriza ati ngira kumbure ibitoro byategerezwa kubura ariko igaruka bizacu nizo ziko byambabaza cyane nka urugurika yamaze kwivuga ko aho usanga no musiba cyane sende deputiriza kwigisha abantu ngo hari abanzi b'igihugu bari hanze ngo abatutsi ngo ariko baratuma ibyo bitoro bikaza rero muno munsi jewe ndababazwa cyane n'ukuntu iki kibazo abategetsi cyangwa nyine umugwi wa CNDD-FDD wacifikira ikibazo kiza guhindukira mu banyagihugu abanyagihugu bako barabigwamwo babura ivyo bitoro bagaca bongera bakabigwamwo nkababazwa nk'ubunyekuza wumva umunyagihugu abanyagihugu bafashwe bafatana mu biro 3 ngo z'ibitoro umunyagihugu barafunzwe abapolisi baje gusaka mu bitoro ahananga ukiyumvira ibi bintu biko biraba mu gihugu cy'u Burundi ni biki vuba umuntu afite icyo gitoro cyaciye gihinduka icyaha leta yananiwe no kuzana icyo gitoro unugerageje kukironka aca hibuka umwanzi yapfungwe bintumva bija mu kajagari kadasanzwe ka CNDD-FDD binafatana n'ibi bintu baca bagenda kuroga aba bana hari abana je nkunda kwita abana nk'aba nyine barambabarira bagombye kuvuga ku myaka aba bana bari kubigisha ibintu bya politike muri CNDD-FDD abana bafite imyaka 20-25 bari bikukiye muri 2005 bakaza kubahenda nko kumva ngo abatutsi no babuze ibitoro ko biza bagaca bagomba kubabesha n'ahandi ibitoro birabura kubera ko ngira ngo abo bana bataragira chance yo gusohoka hanze babone uko ibindi bihugu bitunganijwe mu mategeko namaze kwivuga nitwagira nyine twamaze kwiyakira mu mafuti yacu nta mu president cyangwa intwaro bihari yomara dufata indwime atari bitoro bihari mu banyagihugu bakihanganire ukaba urabona ko CNDD-FDD yamaze gutsinda cyane mu cyerekeye ijambo kwitoko gutsinda cyane mu cyerekeye guteye ubwoba abanyagihugu biragoye gutaha umuntu ugiye muri cyakimara iyo myaka yose ka bitoro bihari inyishu ugasanga ntibikiraboneka ni ibibindi rero bica biza abantu gusanga ko abategetsi baca bigira intambara y'ukugomba no gukora ubundi bukozi bw'ikibi ndabifatanya n'ibi bintu ubona byahise yiruka kuba mu ishyirahamwe bitko le 13 janvier 2025 bijya bintu byabaye muri bitko murabona ko bagiye kubesha ngo ndabyita kubesha cyangwa irementanya ngo mwishira hamwe ngo ariko atandarizo ngo bitoro donc haba hari umukozi bw'ikibi no gusamaza abarundi kuyaga kutete tabigaruka ko nguze twagamana analyse kubera ko ibyo bintu bavuze abanyagihugu benshi baca mu kumegana kuri bakumva umenga leta cyangwa mushikiza amazi akizigenza wa Republika Leonard avuze ko wafunze ngo kubera bitoro bagaca mu ngo nibyo kumbe bamenye ko ari systeme y'intwaro y'abo bategetse bagomba kuma basamaza abanyagihugu babereke ko ibitoro biza mugabo hari n'abantu bategera kutandariza mu mashini hamwe nkadicwa bikari ibintu by'inyoma binababaje cyane pedeze rwa tutaragira ko analyse ngo dusore analyse yacu tugaruke kujya fungwa cyangwa abantu bafunze mu ditko nuko zibikirwa CNDD mu kugomba gukora nabi muri ditko tuzobigaruka ko ntabyo nobwira ko detaye ngaha anye twanza amasije no nk'ubunye mwarabonye cyane ibyo mwigitko mubona abategetsi batandukanye byabaye icyambere abategetsi muri babikiye rimwe umushikiriza mwanza w'ikizigeza wa Republika mukabona agiyeyo ngo twabonye ibitoro mugaba gashaka ko nyine kivuguruza ngo mwangite twarimwo yarabikuze muri interview mu kiganiro yatanze kubamenyesha amakuru ngo twagiyeyo umugabo ngo twabonse ibyemezo bikwiye ko bigitoro gushira tandarizwa ngo umugabo tutwaye ngo abategetsi bakeya ngo mu bintu by'amatohoza ukiyumvira wewe mu Rwanda kuvuga ko atanze bezo babonyeyo
n'abakozi ngana ko bamwe ngatabikabiseko nabo bagiye abategetsi bagishika mu giciko barabasije abakozi nkangete barababwira batabicumbi hadandarizwa mugabo baca batwara bajya abategetsi batandatu bamaze kubatwara biya baramaramaye ko bagenda kubafungira rimwe baravuga ukuntu babigenza bane baciye bari kugwa amaca mubona ujya muyobozi mukuru Prote dushimira Imana na Bera Mukunzi nk'umwunganizi wiwe canke assistant baca bagenda gufungwa mugabo tuzobigaragara ko yerekana ko ubugitsi bwa nabi no gusamaza abandi mu bintu by'ibitoro naho none ko ndavuga nti jewe sikaye mbabazwa n'ukuntu CNDP zikiza kubesha abanyagihugu muri ivyo bintu nk'ivyo bobo yamaze kuvuga hama abanyagihugu baca kwamwe mu mborera kumva ko abantu ko barafatwa ukabifatanya n'ibintu by'ibiyoga by'inzoga za buraruti uzavuga ngo umunyagihugu afata mu bikazi cyangwa hanaka barafunze bamuciye amana izo nzoga zabaye umuti byabaye ikidandazwa bitemerewe mu Burundi ugasanga rero ibibazo by'ibintu bibura byinshi mu gihugu leta ikashiza kubigira ikibazo kongereza ingorane mu banyagihugu bagenda babundabunda ufise akayoga akakanwa yinyegeje urumva biri mu rukurikirana kw'amabi menshi isende kugikorera abanyagihugu n'ivyo nariko natanga nk'intererano ariko naguma nce mbatanga gatoya usongore nashobora kwemeza niko ngomba ndangirize ko yine kuri ibi vy'ibitoro kumbure ngira nabo muri ebya mwamaze kuronka amakuru yemeye y'ivyemezo yuko hari ibitoro byagizwe stock biriko bitegurirwa kampanye kirundi imyamamazo ya matora tugiye kujamwo ibitoro bivuga ko byo binyegejwe mu bimwe biranyegejwe muri Kamuha ibindi biranyegejwe Igitega bacuga kwiyumva cyangwa amakuru yo baniyo abategetsi bazubahuka genda kwemesha ibitoro abantu babigegeje bagenda kwiyamamaza babona abanyagihugu batari ko baronka ivyo bitoro umva kuzoba hamwe amakuru bari umbaza bari akamara amaze ngure muri yesu yangaje ngabo kubika kasam ashobora kusangiza abantu kuri icyo kibazo murakoze cyane urakoze UB40 muratwumva mikro yanyu murasuye kuyugara sinzi ko mutwumva nibaza ko agize akabazo Ray ego Ines bite murakoze ku kiganiro muorganije hanyuma ndashimiye gose Dr Bob kuri presentation yagize hari akantu nagomba kongereza ko kuri bijya Diane yavuze elle a raison kuko ibi bintu vy'igitoro au fait c'est toujours lié avec la capacité de défense nationale mutigute hagira yavuze ati ntushobora kuvuga ngo je ndatunze ngo je ngo nshinge ndakugura igitoro hanyuma ngo abari bubace baguha oya uba wihenze cyane kuko nk'ibi vy'amabon ya 30 ans abantu bagura bakagira Arabie Saoudite ati bon twe turabrotse pour 30 ans ikizosohoka cyose iwanyu ni gwacu hama tuzoraba ukuntu tukihoditwibiwa kwisi hama kom tutari suri yuko mufise capacité militaire yo kwidefenda igihe hoza nk'abantu muri Yemen canke hehe reka dushireho base militaire yacu twebwe abanyamerika hama twiyasure kuri ico gitoro tuzokironka so muti rero ivyo vya capacité militaire nibiki bihuriye kuki ku Burundi Uburundi FMI na Banque Mondiale ico bita les institutions internationales ajya ama banki makuru Uburundi bwandikiwe 20000 militaires na 20000 policiers barinze barenza ni 25000 ntibarenza ivyo iyo utanguye kurenza ijya chiffre Banque Mondiale ikigukubita mu bihano kandi ntirinda kugutigurira ngo ni kubera ngo heruka guforma ngo abasoda 10000 ngo tubarungika muri Congo oya ntacu mupana bobo ni ibintu très sensible de très haute qualité nico gituma ubona nibi uzawumva ngo Angola ngo yaronse igitoro okay baca bayiyegereza uri kuri side yacu canke hama bakagira amende honorable nk'ubu nk'abagande bandikiwe 75000 militaires barashobora gutrisha bagashira ko batatse ibihumbi 2-3 metwe dutrishije abarundi bagashira ko ibihumbi 10-15 ibi neva aguma agenda tora abana mu misozi bakaca babatwara muri formation ngo ya 3 mois bakaca bagenda gupfa muri Congo ibi bintu si vous voyez bien mu makulisi nivyo biriko birabloka ico gitoro nta banki nini zopfimwemereye ico kintu muzokibotene sinashatse ku explica byinshi il y avait trop à dire sur ivyo bintu yuko supply y'igitoro cawe itegezwa kuba ihakwa kungana na superficie y'igihugu cawe
kugira igisoda cawe kizure igihugu cawe pakije gutera ibindi bihugu kuko igitoro kirakenerwa mu kuja gutera akajagari handi hantu kandi mugiye kubiraba c'est vrai ibihugu bitera akajagari bimwe bifise izo moyens zo gutera akajagari ni ibihugu bifise igitoro agogo ufashe nko Burusiya nibwo ari kwinjira muri Ukraine iyo boba burinda kurangura igitoro bo bafise igitoro bafise na gaz donc hata kwinjira mu ma considération menshi sachez que au fait yari ko arica abana b'u Burundi abarungika muri Congo ariko arabica gusa ariko yica n'abasigaye mu Burundi kuko iyo histoire y'igitoro ntizopfa iheze kuko maintenant c'est prouvé ko yarengeje ijya chiffre ya 20 000 de loin donc ba Bob ngira barabizi combien de gens ont été engagés au Congo pour se battre nibaza ko bararenga effectif armée burundaise donc nivyo c'est ça que j'avais à contribuer. urakoze cyane Marius nandondeza duce dusozera Marius sinzi ko mutwumva ndondeza nimba wowe uri hafi Marius raje Marius uratwumva ndondeza abandi muriko muranyumva oui turakumva okay. Ndondeza sinzi kuri hafi Marius sinzi ko bari hafi ubundi tuca dusozera twanse ko kutabaha akanya rimwe babiri mwari musigaye Marius ndondeza bon mbenda kubaza ikibazo Bob canje cyo gusozera ndondeza naje murambabarira gatoyi nari mfatiriwe ndagushimiye cyane gose Ines kumpa aka kanya ikiganiro giheze no kuri ndabashimiye nkuko nari natangwe ndabivuga kuri kino kiganiro nukuri Bob kwizi ibintu byinshi cyane gose turashimye kano kanya mwafashe ko kuza kudusigurira mukishura n'ibibazo twagiye turabaza nje mvuga ntinje kubasaba nukuri RPA Bob runo rubuga mugerageze mupange gahunda zanyu tuze tubabona basi rimwe mu ndwi canke rimwe mu ndwi kabiri nabajije abantu mu commentaire nashizeho sondage turakeneye kuba dutahura ibintu bitohojwe neza nukuri mugende muvyimvire nk'iradiyo mubishire muri gahunda zanyu bishobotse mube muza nka rimwe ku ndwi canke rimwe mu ndwi kabiri mutubarire ibintu muba mwagize ko amatohoza canke mudukangurira abantu kuko ano mabarabara avugirwa ko vyinshi mu maspace havugirwamo ibintu vyinshi cane gose hariho abavuga menshi badafise amakuru ariko abafise amakuru bakahavugiramwo bikeyi cane gose turabinginze navuze ati ino space ntihere ntabibasabye imbere y'abandi bantu bose abashigikiye ico ciyumviro namwe numvise Bob mwavuze ati hariho ikintu bita groupe de pression kandi navuze ati reka tubagire ko groupe de pression namwe kugira ngo muze kutuyagira ko mu byumvisha ico groupe de pression natwe n'ukuri reka tuyibashire kuri iyo pression mwe nta pression murinda kutugira ko dusangiye vyinshi ego rimwe mu ndwi canke rimwe mu ndwi kabiri muduha tema mukaza mukayisesangura mukatubarira amatohoza mwabigize ko n'ukuri kuri ano mabarabara ni ibintu dukeneye cane gose muzoba mukoze hanyuma mpamagarire abariko barumviriza nabo ibiganiro nk'ibi ukungana amarezo sosio akora ni rezo nyene nukuvuga ko hariho abantu banyu batamenye kino kiganiro kandi no kukiboostinga kugira tubwire na X igende kwibaraguza ibarire n'abatabizi batari ngaha ayi yuko ikiganiro cabaye nukuvuga rero ndabibukije namwe nimba wari wagize report usubira igirindi report nimba utari wakirungitse muri WhatsApp cyangwa kuri Facebook cyangwa handi hantu subira ubikore ariko dushikane ibi biganiro kure hanyuma nariko ndazomera mu ma commentaire abantu bari bazi ko bugaye RPA bari bazi ko abarundi badashaka kuronka amakuru nukuri mufashe tubazomere kuko je ndaryohewe cyane gose kubona affluence yabaye no munsi naho hagiye haraba ikibazo technique space kugara abantu bakaca bagaruka nukuri ndabibashimiye mwese ndabibashimiye na RPA
na Bob n'abamufashije gutegura ikiganiro n'ababajije ibibazo mwese murakoze urakoze Marius ngira ntari hafi. Bon, peut-être Inès, imbere yuko azanye imbaza kuboneka, reka ngire très rapidement kugira effectivement tushobore no kuribera abantu. Kumbure ntiturambire n'abantu. Nagomba mbanze ikibazo cyo gusozera wishure Tredu. Nta kuntu worindira ntibincange inteze guturaba. Urakoze. Kigumanwa kimaze à la fin. Nagomba mbanze nshimire cyane Pamela nivyo vraiment iki kibazo c'ibitoro ari mu bantu bari badusavye yuko twokivugana je twaravuganye hanyuma ndanamubwira yuko ku kazi bari ko barabitegura kandi yarakoze cyane kuko ni ce genre de contribution ce genre d'interaction yama ituma ibintu bigenda neza y'abantu bavugana neza bavuga byubaka alors kubijanye n'igisabo ciwe nukuri jewe numva tangurane nimwe iriho irevre tuba tufise peut-être urabona Pamela arabizi uyu mugara nawuzi yarawukoze kandi arabimetriza hari biravana n'ama effectif tuba dufise hanyuma les thèmes ariko nk'uko bivuze tuzovugana n'aba bakolege bose tuvugane n'abajournaliste bagenzi bacu turabe ko dushobora kuza turaraba ingene au moins une fois les 2 semaines vraiment bigoranye mu ntango turashobora kwemera une fois le mois mugabo tukategura vraiment teme nziza icivugo ciza twibaza ko cosisita intérêt général kuri twese ico nagenda kimwemerere nk'umuyobozi wa RPA nzogisumeta abo dukorana bose bafatika iciyumviro tukicige ko ariko ni proposition nziza tumwemereye alors kandi ndamushimiye rero reka ngende rero ku bintu byabaje batatu babajije Inès bon ngende d'abord kuvyo nguma nibuka hari ikintu Reynold avuze gikomeye yavuze ibintu bijanye n'ibitigiri by'abasirikare ibihugu biba vyemerewe aravuga ingene ibitigiri vy'amaritiro y'ibitoro n'imfashanyo nivyo bimwe nivyo ibi by'ibitigiri by'ibisirikare bon twese ntituba tubimetiza kumwe rero ndaza arashakashaka n'umushakashatsi arafite aussi beaucoup d'autres informations et des sources ariko ko nibaza nta limite iba vraiment ku gitoro igitoro nivyo okay dufite suppose yuko limite iba ku gitoro effectivement nibaza nta limite ibaho mu mategeko kuko nta n'amategeko international ahari avuga ati mwe nimutegeza kurenza igitoro ariko en fonction des besoins de consommation no kuvuga abantu yaba ibihugu alors turakumva bon ndakumva voilà ndabibonye mengo biranyite yaba biriko birancanga ivy'ubuhinga bon ariko kazima mu nyumva alors yaba ibihugu bifise les besoins ibihugu bifise les besoins d'ibitoro nta muntu ashobora kubarimitira ahubwo c'est en fonction aussi des besoins de consommation ibyo dusanzwe dukenera naha rero twumvise neva navyivugira ariko twari dusanzwe tubizi yuko ku kwezi ve mu Burundi bukenera kenshi amaritiro miliyoni 20 zingahe z'igitoro ca essence n'ibindi peut-être vy'amazutu alors ayo madetails ndayajamwo ariko ikintu mvuga ubu bukene bw'igitoro ntiduperde la vue ntiduperde aussi le cap yuko ubu bukene buhari buri entretenu ni Prestige ni Evariste Ndayishimiye namukiwe Angeline Ndayubaha babifisemo inyungu kuko bariko babikoramwo détournement n'ubusuba bukomeye alors harashobora kuba hariho izindi ngorane kandi nka Diane ahancanza no kuvyo Diane yavuze Diane Kaneza yavuze ibintu bikomeye parce que vraiment yasuleje un autre aspect muri kino kiganiro tutigeze tuvuga un autre aspect ijanye na transaction internationale ijanye na circuit financier international aho yavuze ati hariho amabanki ku isi ajejwe bene ivyo vyo gusekiriza commerce y'igitoro aho yavuze ati hariho amakondition amwe des fois kuba bidandaza canke abashaka ama credit abashaka ama avantage hariho une certaine transparence hariho umuco amabanki amwe asaba notama nk'ugusigura ayo masosiyete abikoramo iyakura amahera voilà nico ni ikintu tutiyumvira ariko ni ikintu gikomeye kuko effectivement kumbure profite nk'uko ubivugiramo yuko hariho nk'amabanki nzi neza yo mu gihugu c'Ubudagi
kubera ko ubudagi bwagize amatohoza akomeye ku bijyanye n'uburundi buzi lo circuit mafie abategetsi barimwo bijya byose by'inzahabu ziva muri Kongo zica muri Berbe zikaja Dubai Turki bijya byose by'inkoho leta nyene igura inkoho ikazitwara muri FDLR bakabaha ibigwane ibibamba amaminere inzahabu bakura muri Kongo bijya byose abadagi par exemple bari babizi. Hariho rero amabanki gushika uno munsi udashobora kuriha ikintu ucishije muri iyo banki. Nko mu Burundi hagati y'Uburundi na Allemagne hariho amatransaction adashoboka na gato kubera ivyo onye. Nivyo urumva kubera Uburundi kwicafuza mu bintu bibi donc hariho ibitera ubwo bukene bwose. Alors ico nico alors hari kindi nagira mvuge ku kijanye n'ivyo umurundi King yavuze ibintu byiza nawe naratanguriro bwinshi harimo intererano ariko hari ikintu yarangije avuga ati ku makuru mfise yuko hoba hariho ibitoro ku bwinshi kandi bishobora kuba biri Burundi binyegejwe atavuga wewe ati bishobora kuba binyegejwe kubera ngo imyiyamamazo kampanye electorale izoba vuba. Ico kintu kirashoboka ariko nagira nibutsa bariko baratwumviza bamwe yuko CNDD-FDD nta kampanye ikeneye kuko nkuko Reveri yabyivugiye na Neva aguma bivuga amatora yaraheze. Iyo umvise umuntu akubwira imbere y'imyaka 2 yuko amatora aba akavuga ati amatora yaraheze hasigaye guharura bo bavuga nibiharuro bateguye bazokwereka abarundi na ya maseni yabo Prosperi ujya mugabo atwara seni uno munsi yabibiye amatora kuva 2010 15 20 ubu turi muri 25 yobuzwa niki amajeri akayosabibira nibaza rero ko King no mubwira ahubwo tukabandanya amatohoza kuko jewe ibindi mfise by'amakuru hari intambara abo bagabo babadede bariko barategura hari intambara bariko barategura kandi bashizemwo bariko bashiramo uburyo bwinshi cyane. Je rero ndakeka nk'ico gitoro King avuze ati kiri mu coba kinyegeje ngo muri Kamuha urumva ko kiri no mu ikambi. Je ndakeka bishobora kuba bifitanye isano niyo ntambara bariko barategura gutera ibihugu bibanyi bariko barabitegura nibo bazi ico bariko barabikorera nibo bazi ingene bazobikora ariko nibaza ko abo bantu bariko barungika igihugu kabisa mu muriro udahera mu manga. Abarundi barabicishije inzara barabatemaguye barabanigaguye barabanyuruje gusubira kwiyumvira ko ushobora kuzobasugumira muri izo ntambara vya muzinga. Sinzi nyimba ari ubwicanyi bw'agahomera muntu bashaka guca bapfuta gukora ariko ndazi ivyo ntambara byo bariko babitegura kandi bigeze kure swate. Nagomba kuvuga yuko ico gitoro King yavuze dushobora kurabana neza ushobora gusanga atari ico kuzoja kwiyamamaza kuko bajya ntibakenera kwiyamamaza baravuga ko bahejeje amatora barafite ibipapuro bateguye bazokwereka aba journaliste babo murazi ko n'amakungu ntarimwo nta ndorerezi barungika mu Burundi. Eglise Catholique Ecclesia Catholique yahora igerageza kukurikirana kurereka yaravuze ko itabirimo kuko baratwata amatora ba mu Burundi nta ndorerezi bazorungi. Kurumva rero sinibaza ko hari bitora ahubwo nibaza ko ari ivyo bariko barategura kuzokoresha muri iyo ntambara. Alors sinzi ko nagerageje neza kwishura byose kuko nta bibazo byinshi byagiye. Oya ibindi bizari intererano hasigaye ca kibazo canje dusoze. Ego ikibazo nashaka kukubaza werekanye uruhara rwa President Ndayishimiye muri ubu bukene bw'igitoro uvuga ko anarema atari ubukene bwiza no kuba bifisemo uruhara kugira ngo bubeho. None uravye amakuru ufise uravye ibyo muvugana nayo masoko yawe guha amakuru nkaya yerekana uruhara rw'abo bategetsi bakuru b'igihugu muri iki kibazo urize hariho icyizere yuko iki kibazo c'ubukene bw'igitoro gishobora gutorega umuti ku ntwaro ya Ndayishimiye cyane. Urabona ko hoba hariho une voix iyo nayo nimbi hari hasabiki kugira ngo izodushikane kuri iyo nyishu cyangwa uvuga uti hakiri Ndayishimiye uravye umweta ashira mu gukreya iyi penere ku nyungu ziwe n'iz'umuryango wiwe tu doute fort yuko gishobora gutorega umuti.
bon urakoze ubaje ikibazo kiza mu kurangiza reka ndakwishura mu majambo atomoye mugabo vema mu buryo butandukanye iki kibazo cy'ubukene bw'igitoro kirashobora kurangira kuko nta migozi ikiboshi ihari nta maborne ahari ngo yashinje ngo kizokwama oya kiri mu mitwe kwa Ndayishimiye na mukiwe nabo bo muri Prestige nabo bajenero bandi babikura kwa ayo mamiliyaridi baza baranyuruza alors gishobora kurangira gute Ndayishimiye muramaze kubona unyi aguma bivuga ati je ndatunze jewe abana banje baravyibushe abana banje bajya neza bameze neza baratunze arabivuga misi yose akavuga ko atawumurusha n'itunga birashobora rero gushika ko avuga ati jewe uno munsi ivyo mfise ndabona ko n'umwuzukuru yomara imyaka 500 abijya umwuzukuru azobijya imyaka 200 ico gihe rero arashobora guhindurwa ku mure na mutima mweranda avuga ati reka rero jewe vrema ntuburire abarundi ubu unyi ndabatezurire ico kirashoboka ahindutse adesize guhinduka akavyemeza n'umugore wiwe bati duhagarike ayo dufise arakwiye reka tureka abarundi alors ituma mvuga ko bishoboka ico kirashoboka alors mugabo sindiko ndabona ndabikubwire neza mu gisoda muri leta yabo mu nama nshinga amateka mu mbonera kure mu mugambwe CNDD-FDD sindiko ndabona umuntu ashobora kuja kuremera Ndayishimiye ati ugurura aho byakabere ni kera reka igitoro abarundi bakironka ivyo sindiko ndabibona ariko birashobora kuvana wenyene avyiyumviriye ariko kandi harashobora kuza inguvu ziza zimuremera izo rero nizo ntabona neza kuko hariho izova hanze hariho izova hagati y'iwabo daye muri abo bashonje aba basirikare uno munsi bapfuye n'inzara aba basirikare bariko baricwa muri Kongo aba bagore b'abasirikare birirwa baraja kubaza kuri leta majoro bati nyabuna nimuduha amakuru y'abagabo ko amakuru turonka batubwiye ko bapfuye hanyuma bagaca babashwiragiza abandi babatera ubwoba ryo kubafunga abo bose nibaza ko ni inguvu zaja hamwe izo mbonera kuri uno munsi zugarijwe n'ubukene aba basirikare bato bugarijwe n'ubukene abo bagumya banga uno munsi ego tuvuga ko barabashingana cyangwa abapasoni umunsi bo decida bati twarahoze kera ubu tugira dushira amajwi hejuru je nibaza ko biri mu bindi vyotuma Ndayishimiye n'umugore wiwe batezura alors kuko ngira ntange ikintu gisanzwe cyane Ines comme piste de solution erega abarundi twese tuja tubibona mu madimisi mubona bose baguma bavuga yitora ubukene Sopebu basanzwe bari muri abo basuma kuko nababwiye ko baradandaza nk'amaritiro miliyoni 10 miliyoni 15 20 ku isoko rya magendo hinjiye amaritiro miliyoni 30 bakadandaza bagashira ku mastation amaritiro miliyoni 5 cyangwa 10 alors abo bose rero nshatse kuvuga iki umunsi muzobona kuko icyo gihe tuzosha tubibona nibahamagaze ivyo rero ngira mvuge nabibwiwe n'abantu bakoreye muri ministere ya commerce kuva kera muri ivyo vy'igitoro nabibwiwe n'abantu bari muri secteur y'igitoro bavuga bati no muri za marché public bavuga bati kuva kera narindi ngene vyagenda ministere ya commerce ministere ya finance n'amasosiyete nkajya ya Sopebu yarugurura appel d'offre national iyo bibaye ngombwa iraba appel d'offre international nukuvuga iki guhamagaza isoko ku mugaragaro bakajyandika muri journal Renouveau bakabishyira muri bulletin officiel di Burundi bakavuga bati isoko ry'igitoro turahamagaye amashira hamwe afise capacité yo kuzana ico gihe rero murabizi baragira ni bega ni dossier d'appel d'offre de ayita de appel si nkivyibuka dossier d'appel d'offre terme bon barahamagara bakavuga bati dukeneye essence ku kwezi kenshi batanga nka marché appel d'offre ya 6 mois ou inane ku kwezi leta y'u Burundi isha ikenera imiliyoni 30 z'amaritiro ya essence imiliyoni 25 z'amaritiro ya mazutu ngiyi appel d'offre turayikeneye buri abantu batabizi ibitoro bigira na specificité technique nukuvuga hariho ama degré baravuga bati imezuku iyo rero bakavuga bati niyo dukeneye kandi dusavye ko
abazoja ku isoko mpuzamakungu kuyirondera nimuzana amaofe yanyu ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko kobir ni ukuvuga ko ayo masitasiyo yaba reveriendi kuri yo bose za rubisi ni ukuvuga ko za interpetrol izo za engeni izo zande zose barafise bandisezerano baza amasitasiyo baca bagenda ku mugaragaro mwunyumvirize vyene bagaca batanga neza ku mugaragaro amaenvelope yabo amaofe ayo maofe rero aba yerekana ati jewe ndashobora kuzana igitoro nkagikura muri Tanzania c'ubu bwoko muvuze ndagishikanye Burundi ndakigurisha kw'iritiro gutya ico gihe rero barahiganwa hanyuma rero amabanki abo bantu baba bakorana n'amabanki ayo mabanki nayahe si BRB ikivamwo bakorana n'ayo mabanki za Interbank za Banco Bu za BCB za CRDB donc za KSB donc nivyo bica biba ivyo rero umunsi mwabibonye muzoce mumenya muti ikibazo c'igitoro kigira gikemuke kubera iki bizuba bigiye muri transparence ivyo rero nivyo abantu bavuga bati nibugurure amasoko ico bita libéralisation du secteur du pétrolier bugurure abantu bishatse muzoza mubona abarabu bavuye muri Tanzania canke abatanzania bagira bati jewe ndaje appel d'offre irabaho international jewe ndaje nsanze igitoro nshobora kukiba hamwe bwahubwo kuri make aya naya ivyo rero nimwabona bibaye tuzoba dukize bene wacu bari Burundi bazoba bakize mugabo mukazobona bikigumye mukanywa ababo kaneva n'umugore n'ujya twara sopebu n'umukuru w'iperereza abarundi baracahona abarundi baracabanonuza donc niyo solution ihari au fait ni libéralisation cyane baba ivyo vraiment bon nibaza ko nogezaho nukugira d'abord ngushiramo transparence umuco abarundi be mukutwama tubona sopebu ibesha abantu igasohora ngo liste ngo y'amastation ya ronse oya nibasohore appel d'offre ari national cyangwa international muzobibona ivyo rero umunsi tutazoba turabibona Ines tumenye ko bene wacu bakiri ku macuniro ubukene buzica kijya gihugu ntawuzi gituma bajya babaneva bariko bagicira rujya rubanza ariko bamenye ko bariko bakora ikibi kizotukwa n'abuzukuru babo sinipfuriza abana babo n'abuzukuru babo bema kuzotukwa amahano bajya bagabo bariko barakorera igihugu ariko bamenye ko aribo bariko barakwegera imvyaro zabo. Ego urakoze cyane duce dusozerana hano kino kiyago ndashimiye mwebwe mwese abo twatanguranye nongera nsaba imbabazi kutugorane twagiye turabamwo ndanabashimiye ko mwihanganye mwasubiye kugaruka mugakurikira gutsinda dusozere Bob Rugurika ndagushimiye na wewe. Bon ndagushimiye Ines twateramanye kuri kino kiganiro nshimira badufashije mu buhinga bw'ivyuma ariko kandi ngashimira bimwe byo mutima aba bantu bose twasangiye ikiyago abafashe ijambo abaterereye n'abatukurikiranye kumbure kandi n'abazotwumviriza nanje mfatireho ndagufasha gusaba imbabazi ku tugorane two mu buhinga bw'ivyuma twabaye ikiganiro ca mbere kigacika abantu bari bacitavye bari benshi hanyuma mugabo après twabonye abashoboye kugaruka abatashoboye kugaruka kumbure bazobikurikirana kuri uru rubuga batubabarire kandi ko mariho tukibitangura kumbure uko bizogenda bigenda ubuhinga buzogenda butera imbere. Murakoze kandi mu nkundire kandi nifatikanye n'abarundi bari mu mubabaro abo barundi bumva basigaye bafyihahamuka abo barundi bari mu gahinda ndababwire yuko atamvura idahita hari gihe ukuboko kw'Imana kuzogaruka ku Burundi. Ego urakoze Bob ko ushimangiye imbabazi zacu ndashimiye n'abakohoste banje Jide Mwemero na Steven Yunge ko mugira ijoro ryiza bo bwije abakiri ku murango umunsi mwiza naho ubutaha.